turabizi twese ni igihugu kigowe cyane, igihugu kirangwa n'ubwicanyi. Iyo rero igihugu kimeze gutyo kirimo ubwicanyi kikabamo inzara, harageraho abanyagihugu bamwe bamwe bibaza yuko atakundi kugira ibintu bihinduke bobicisha mu nzira zindi. Kazi banywanyi bacu mu makuru n'ibiganiro twabatunganirije vy'uyu munsi. Turi kwigenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2020, hakaba hari amakuru yihuta cane tugira tubashikirize. Aya makuru yacu haraza gushamikira ku makuru nanone ariko aravugwa muri politike, ndetse tuze no kuraba ku makuru yihuta cane ariko aravugwa ku mbonera kure. Aya makuru kandi araza gushamikira nanone ivyo bihwezi vya politike basigura kubirabana n'umuhari Reditabara wamenyesheje yuko ugiye gukora intambara ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza kuraba ibikorwa vy'akamaramaza vy'imbonerakure. Izi mbonerakure rero amakuru adushikiye atari meza, tuze kuraba ivyo zikoze ndetse n'ibivugwa yuko ngo zoba zarungitswe mw'ishamba ry'ikibira kugwana n'umuhari wa Reditabara. Aya makuru yose rero nyagushikiriza mu buryo bw'idonido twifashishije ubuhinga ngurukana bumenyi. Abamenyesha makuru bacu bakorera irya nino mu gihugu c'u Burundi bakayadutunganiriza yose tukayabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Ndabaye kazi rero mwe mwese mutwumviriza muri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turazi ko tuhafise abanywanyi benshi, ndetse munakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twabatunganirije. Ndazi ko hari n'abatwumviriza bari mu bihugu vy'ababanyi, cane abari mu gihugu cibanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, abatwumviriza bari muri gihugu cibanyi c'u Rwanda, abatwumviriza bari mu gihugu cibanyi ca Tanzania, abatwumviriza bari mu gihugu cibanyi ca Uganda, ndetse n'ahandi hose woba uherereye ndabakengurukiye. Niba utarafyonda subscribe, ngira akana akaryo keza kukugira ufyonde ko. Amakuru rero yacu yose turaje tubanamwo, igihe cose tuyaronse uraje uba mu bambere bayaronka. Abari ku mugabane wa Buraya mwese ndabahaye kaze muri rusange. Nkaba rero nabashimira cane ko mubana natwe. Bari muri Amerika, muri Aziya mwese ndabakengurukiye muri aya makuru. Aya makuru rero reka tuyabandanye, ariko mbere na mbere mbanze ndakubutse yuko hari amafoto ariko arakwiragizwa hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi cane Facebook. Ayo mafoto rero akabanga amenyesha yuko hari abagwanyi ba Reditabara boba bafashwe. Amakuru yo kwizera aratwereka neza yuko iryo areremantanya ririko rirakogwa n'abamenyesha amakuru b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ndetse amakuru yo kwizera dushikiye akamenyeshwa yuko ngo biriko biranacishwa hirya nino mu bimenyesha amakuru vya leta, bamenyesha yuko ngo rero ngo hari abagwanyi ba Reditabara ngo bafashwe. Amakuru twaronse n'amatoza twakoze akatwereka neza yuko iryo ngiryo ari iremantanya ririko rirakogwa. Abanyagihugu babone yuko inzego zibijejwe ziriko zirakora akazi zako, ndetse n'ibirabana n'umutekano, ariko ngo mu vy'ukuri ivyo vyose atari vyo, ndetse ataho bihuriye no kuba ngabo ari abagwanyi ba Reditabara, ahubwo n'abandi bantu bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi badafise aho bahuriye n'abagwanyi bariko barafatwa bakerekanwa kumbonesha kure cane, ndetse hakaba ari kuvugwa yuko ngo banerekanwe kumbonesha kure y'igihugu muri rusange nk'uko amatoza twakoze abimenyesha. Reka aya makuru kandi tuyabandanirize kuri iyi nkuru nanone mbere yuko turabibira abana n'imbonerakure. Iyi nkuru ivuga yuko ngo ata muntu n'umwe yo kwifuza intambara mu gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu c'u Burundi, ariko rero ngo iyo igihugu nk'u Burundi kirangwamwo ubwicanyi ndetse n'ubukene bitagira izina, ingingo yo kwanka canke se kugwanya leta biciye mu muheto. Uwo nguwo akaba ari umwihwezo wa David Gakunzi, ikiganiro yashikirije kubirabana n'ingingo y'umuhari Reditabara uvuga ko wafashe ibigwanisho kugira ngo ugwanye leta y'u Burundi. David Gakunzi agasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka vyose kugira ngo itore inyishu
z'ibibazo biri mu gihugu biciye mu biganiro hagati yabo bose. Bivugwa yuko bifuza kugirana ibiganiro na leta harimwo n'abanyapolitike bahunze ndetse n'umuharire ditabara. Ahandi ho rero ngo ibintu bishobora kuyagara, amaraso y'abarundi akabandanya aseseka. Reka twumvirize ivyo uyu David Gakunzi ashikiriza. Burundi turabizi twese ni igihugu kigowe cyane, ni igihugu kirangwa n'ubwicanyi. Iyo rero igihugu kimeze gutyo kirimo ubwicanyi kikabamo inzara, harageraho abanyagihugu bamwe bamwe bibaza yuko atakundi kugira ibintu bihinduke bobicisha mu nzira zindi. Icyo rero ntawo byifuza ku by'ukuri, mugabo amakosa murumva abavuye ku bayobora igihugu batabishoboye cyangwa badashaka yuko ibintu byohinduka biciye mu nzira nziza, biciye mu nzira za politike no kumvikana no kuganira. Rero nuvuga yuko amakosa yose ari ku bantu bari ku butegetsi uyu munsi. Abo bantu bashitse ku butegetsi Uburundi buvuye muri Arusha, hariho umwizero yuko amahoro azogaruka n'amajambere akaza. None raba uyu munsi aho Burundi buri, inzara, abicwa. Sinzi rero yuko hazoshika igihe yuko abantu bari ku butegetsi uyu munsi bumva yuko bofata iyindi nzira, inzira yo guhuza abarundi, inzira yo kuraba ngene Burundi n'abarundi bose utera imbere, amahoro akagaruka n'amajambere akagaruka muri ico gihugu, Burundi bukava muri ayo marira no muri iyo nzara burimwo. Kuko nta muntu yotwara abantu ari we wenyine atera imbere, araba gusa ngene yo kwamasahura, hanyuma abanyagihugu nabo bari mu nzara, bari mu marira, birirwa baracinizwa bahonyangwa. Ibi biriko biraba uyu munsi rero ni kubera yuko abantu batakundi baba biyumvira. Twizeye rero yuko inzira za politiki zizogeraho zisubira zikagaruka muri ico gihugu, ibibazo biri muri ico gihugu bigakemurwa biciye muri politike, biciye mu kuganira. Reka tubandanye n'aya makuru yacu ariko aravugwa ku birabana n'imbonerakure nk'uko nari nabikubwiye mu buryo bw'imfunyapfunyo. Amakuru yihuta cane avuye muri Burambi, imiryango y'abatutsi niyo irembejwe n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Amakuru yo kwizera atwereka neza yuko imiryango ibiri y'abatutsi niyo yatewe n'urwaruka rw'imbonerakure ho muri zone ya Mariza ho muri komine ya Burambi, akaba ari mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu c'u Burundi. Amakuru kandi aratwereka neza ko abantu batatu harimwo umugabo ndetse n'umupfasoni wiwe banyurujwe, muri rusange rero bahejeje gukomeretswa n'igipanga. Amakuru twatohoje ariko aravugwa cane mu bimenyesha amakuru bikorera nga mu gihugu c'u Burundi, aramenyesha yuko ivyo vyabereye mu mutumba Rumonyi nk'uko isoko ry'amakuru yacu yabivuga. Imbonerakure zibiri zarateye imihana ibiri mw'ijoro nk'uko nyene ababanyi ndetse n'abanyurujwe babivuga. Imbonerakure zateye iyo mihana zikaba zari zitwaje imipanga ndetse n'ibimito nk'uko twatoje amakuru. Abayobozi imbonerakure zikaba zarakomerekeje uwitwa Karori Kabonesho, umupfasoni wiwe ndetse na Ndayikengurukiye Aline n'umubanyi wabo azwi ku izina rya Inosa imbere yuko babanyuruza. Aya mabi y'imbonerakure kandi arabandanya nyuma yaho bivugwa yuko ngo hari imbonerakure zarungitswe mu ishamba ry'ikibira kugira zijye kugwanya n'umuhari wa Red Tabara, zose zikicigwayo ngatanimwe yasubiye kugaruka mu gihugu. Amakuru aratwereka neza yuko abandi babanyene muri iyo mihana yatewe n'imbonerakure baciye bahungira ahari kirindiro c'abapolisi muri ako karere gahana urubibi na Muhuzu. Inshuti zabo banyurujwe zisaba igipolisi, abarongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ndetse n'abajejwe ubutungane kugira ico bakoze bagahana izo mbonerakure bavuga ko zigize abadakogwako. Basaba kandi ko babiri muri abo bamenyekanye harimwo uwitwa Minani ndetse n'uwitwa Nkurikiye bofatwa
tukaba twabamenyesha rero ko ku munsi wa gatatu kw'igenekerezo rya 16 Nyakanga ubundi mu guhimbonera kure warateye imihana y'abatutsi muri zone Maramvya muri iyo komine nyene Burambi. Abo muri rusange rero barondegwa rero bari mu birori vyo gushingurana iteka imbonera kure zari zishwe umunsi umwe imbere yaho mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho. Amakuru turonka igipolisi ntikirafata umuntu n'umwe canke se ngo gitange amatohoza naho catabajwe. Ivyo rero bikerekana ingene hoba hari abantu bavyinyegeje inyuma ndetse inzego za leta zoba zibifisemwo uruhara. Twabamenyesha ko kuva kw'igenekerezo rya 23 Mukakaro umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho warateye mu bice bitandukanye vya komine Bugarama ndetse na Burambi. Abanyagihugu bagera kuri 20 ndetse n'abari muri uyo mugwi witwaje ibigwanisho bagera ku 16 nibo bahasize ubuzima dufatiye ku bitigiri tugereranya nyene nkuko n'amakuru yagiye akunda gushikirizwa muri rusangi. Nkaba nakumenyesha yuko umugwi wa Red Tabara wiyemeje gutembagaza ubutegetsi. Hakaba hari amakuru dufise yuko ngo washitse mu gisagara ca Bujumbura ndetse na Gitega, ngo hakaba igihe cose rero hashobora kuvuka ingwano zikomeye, ndetse ngo leta ikaba yatanguye kugirana ibiganiro n'abantu bo mu bihugu vyo hanze y'u Burundi kugira igihe cose hoba havutse intambara ndetse n'indyane boca babafasha kugira ubwo rugamba leta idasubira gutembagazwa. Red Tabara uraheruka gusohora itangazo umenyesha yuko atamunyagihugu uriko urica, ndetse ko waje kurondera abari ku butegetsi ndetse no mu rwaruka rw'imbonera kure ruriko rakora ibikorwa vyo gukizura. Amakuru akatwereka ko rero benshi mw'ishamba ry'ikibira ngo barungitsweyo, akamakuru akatwereka ngo hari n'abiciweyo rero nkuko amatoza twakoze abimenyesha. Ndabashimiye cane ko mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vyacu. Ayo rero namwe mu makuru yari karavugwa cane, nkaba ngushimira ingene tubanamwo muri aya makuru, ndetse nawo boherereye hose ukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu tuba twabatunganirije. Nkagushimira cane ko urondera amakuru n'ibiganiro tuba twabashikirije ngaha.